Kagabo. Sabwe. Chini ndiko ndabona muri munzu. Umugambi naguha. Ndabona kuzozana ingorane. Ratanguye nawe ingorane nyabaki. Mbere Kagabo. Urazi ko naguha diri. Uri kumwiyegereza uwera. Ntabona ko igikorwa nyine ngoma ndagikora neza kandi ku munsi gikora. Ariko ndabona ko mu muntu ari ikintu kigira kibi. Ndabyimba mu maraso ko ndabona ko mu ngoni ibintu ntibimeze neza. Ushatse kuvuga iki cyangwa ushaka kuki? Cyo gusa ko uhagarika. Ujya nasanze uwera. Ni volka. Azoturipura. Tusamba kumvise. Ndakumvise kandi neza. Ariko umwe wese arafite uburenganzira bwiwe. It's okay. Wowe ushobora kubivamo ukabireka ibyo kubandanya ukurikirana umugabo wawe. Sibyo? Ça c'est bien. Kandi asha ugenze neza. Ariko burya je nari ku bintu bibiri, ntari ku by'iwawe kandi hari undi mugambi wanjye jewe nari ndiko. Kandi ukura ku munsi. Rero ibyo kumbwira ngo jewe ndamubira ruhande, ndamube kure. None oya umugambi si oya uko biri kose ni oya. Kagabo ibyo uri kurambwira n'ibiki? Nizere ko ari Kirundi kuko turavuga twese turabarundi. Kandi nta migani mvugiyemo, ntatomoye. Mu cyamake icyo nikizoshoboka kandi kizopfa kinashobotse. Reka kudedemba. Nawe mwijuru we. None umugambi sije nawo guhaye? Yes. Nagusabye kuwuhagarika. Point. Kagabo. Umugambi nije nawo guhaye. Uhagarike. Wasinye ni wasinyura. Kandi waruze ni warugura. Ikitibagiwe cyo menya neza yuko waguhaye inka wayikwaka. Byose uvuze byo bwaco wihendeye ko iyo nko ushaka kunyaka si wayimpaye. Kajya na gafi nirobeye. Wibage kuzokamura mu ntoki gutyo. Kandi nimba ukondera ico dupfa ukirondere neza. Wewe menya byo wowe n'umugabo wawe. Ibisigaye naho iyo ni vie privée yiwanje. Kandi n'ikindi je sindarongora. Ndacara umusiribateri. Rero ntugigire mu migambi n'ukuri. Ntugigire mu migambi nimuronderaho icyo dupfa. Aho sava ndagutahura. Ubwirenge ku masezerano rero. Please ndagukunda, ndakubahiriza, ndanakubaha. Ariko ndagusaba s'il vous plaît. Ibya Kagabo n'uwera. Niko biha amaso ukabihezagiza ingohe. Nanje nimba ko umubaha nka mushikawe unkunda numvija mu ndakubwiye mvuze nti hagarika uwo mugambi kuko ni wabandana ibizoshaje nawe. Kabasha ko umugambi wanje wabaye neza wagiye ku murongo, amahera yose nashaka yagiye kuri konti,
ujya mugabo yaciye kuri konti. Basha ndabigenze gute? Kata mu telefone kagaba kwanza. Allo? Allo? Biteshere umeze neza? Asha, urumva nenda gufitiye gishasha. Niyo mpamvu wenda gutelefone izi saha ntuhave usimba umutima. Ndazi ko umwanya wose umengo sinzi ibyo burimo. Urumva nashaka besha sezera uronka umwanya tugahurira hahandi. Hamwe dukunda kuba twicaye. Okay. 16h. Uze kuyaranje uze kuba hashitse. Nanje nza kuba nahageze. Ndafise ibintu byiza ngomba ko tuvugana ndakubwira bishasha. Sawa shasha ri wanje. Bye. Ikintu gihari rero asha ubu ni gufunga ipepu ku buryo zijya noti ndazicikana atari ingorane n'imwe ngize njyanye n'uwo muntu ubu nahisemo. Musaza wanje ibyo bintu mbwiye nibyo kweli? Wasanze ngerageze ari papa wa Uwera? Ni papa wa Ornella? Ni papa wiwe amubyara. Nabirabiye kuri fotokopi ya karangamuntu. Fotokopi gute wayibonye hiyo fotokopi yipo? Fotokopi nani yamusavye karangamuntu kugira nize kumuguriza konti. Ndiko ndaraba rero umwe nuko inca ndayibona. Ndasoma nsanga izina ryiwe. So murazi ko umuntu ahera ku mazina kamanuka se na nyina. Ngize ndacyasika ku izina rya se. Nsanga nisa mubyara. Turambaye ibara rero. Ibisaka byimbwa birahiye. Niyo mpamvu yakubajije. Kumbe yaramaze kubona ko ari se amubyara. Mzero ndakubwire musaza nje kene amahoro. Imikwegano yawe nawe iherera. Hagarika vuba utaragesera. Mushikanje uzinusu, unzinusu. Ndakuzinusu. Hagarika. Umutwara wera. Abakobwa ni beshi. Baruzuye, banamusumba. Je ndacagukeneye musaza wanje. Uretse ko dusigaye turi babiri. Ushaka kumbwira yuko asa nuwera? N'umusumba wera ariho. Asumba uwera ubwiza. Mana yanje. Utashaka kunyumva ni kubera. Ntembere igisagara ndagendura. Turaguye. Na mukobwa ndabona mwiza ameze nka. Ntibishoboka turambaye ibara n'ukuri kw'Imana. Ornella ni mwiza. Kandi si ibyo byonyene. Urumva nibiki? Ornella maze kumusesagura ko amahera menshi. Naramugurije konte yiwe personnel agaba kaganza kandi iriko nishize ko amahera menshi. Basha musazanje byari. Meruka kumutumira imodoka iri mu nzira iri kwiraza. Nagira ngire surprise rero yiwe yo kumugirira ubukwe. Iyo surprise ugire mugirira bazoyikuvira baba bagutwara ku musaga. Nje ku musaga jewe. Uza ndabwire musazanje. Unyitiki ariko. Reka kujuju. Umviriza ndakubarire. Ibyo umaze kumutanga ko amagara aruta amajana. Sibyo? Amahera uzorondera yandi uzoyaronka. Sayubuze. Ntuje kwemera gufunga imyaka yawe yose kubera ngo amahera. Amahera avuze iki? Amahera sekwa. Emerera kuri ubuzima bw'umuntu. Umviriza ndakubarira. Umbwira guheba. Nituko turahuza. Nituko turahuza. Musaza nje bacu mugani mu Kirundi ati agapfa kaburiwe ni mpongo. Umviriza naje kubwire. Hakubimbwa wobimva. Wewe uriye kubimva. Notuma mba imva bakahamba nkava ku isi. Aho kubimva.
ego ndaho umuntu asuzugura umviriza ntako ndagukunda mugabo ndiko ndaguhanura ukambona nk'imbwa iri kinya ku busizi ndaguheba bagutwara shaka umpebe bagutwara ugende uborere mu mpimba ku musaga wambare impuzu za vere ndakwibagire ngumeho ndumwe narahisemwo sisubiza sindota nsubiza inyuma ikizoba namaze gufata ko decision ikizoba ntuzundondere icyo uzoba ntuzundondere uzutambe wirorera okay ikizoba nzonga umuti yego sawa ahantu hararyoshe sana nahamberewe sana hari karume nta vurugu haburazi ikintu ahantu kimpaye ahantu hatumye mbona yuko ndi Adamu nawe uri Eva turi muri Eden ahantu bwama hararyoshe cyane kubera turi kumwe haratuje nuko abona buriya ntakibera ubusa kabisa burya ikintu cyose ni ku mwanya kuva mvuka sinabwigere ngukunda bya vrai yes kubera wowe hari ikintu utazi nubwo isi yohinduka abisi bose baganyana ku bwawe sinzogera mpinduka ku bwawe shirange ntabwo nzohinduka naje ndagukunda kandi cyane amajambo yawe nakuzuye katamurikwa numva nk'abakaba ku mutima gusa ubu bwoba mfise ni bumwe kugutakaza oya sinshobora kubaho ntagufise jembo ndakubwira urabona yuko boyfriend wawe akaze cyane je nashaka ntabyo singomba gutakaza ngo uje kure yanje ndakubure nashaka yuko tworaba tukaja ahantu nka kure tworaba tukaja ahantu kure kugira ngo jewe nawe tugume turi umwe urabona yuko boyfriend wawe ashobora kugira nawe umwanya n'umwanya ndakwinginze ubyumva gute sheri icyo uvuze cyari cyo sibyo kandi sindabiteye ibyazi numwe ariko buriya iminsi yose umuntu yari mukuri ashigikirwa n'Imana sibyo cyane cyane rema ndakuremesheje turi kumwe n'Imana data rugira byose yo mu ijuru sibyo gusa no gusaba yuko twobyitondera tugakenyenya tukabitegura mu gisilansiye sibyo hama hamwe tuzogenda atanumwe abizi sheri please ibi bintu binyaruka nubona yuko boyfriend wawe akaze cyane ashobora kugira nabi ugasanga urahasize n'ubuzima ku bwanje ndagusabye ziyumvire ko vuba hama tugenda Biriza shanshuri yanjye nje gupfa ku bwawe niteka nzoba mbaye incungu y'urukundo sheri ntabyo nifuza kwamana nawe igihe cyose uvuze yuko upfa ku bwanje je sinshaka ko tuzorambana ivyo bantu bireke mu mutwe okay niyo mpamvu nifuza yuko twobigira vuba tukagenda tukabisira boyfriend n'umuntu mubi ntibona ko ari umuntu mubi kweli ya nibyo ariko please tubihe umwanya tubitegure sibyo kubera buriya wibuke abarundi barayamaze wiyihuse yavyaye ibihumye ubitonze amira ibinoze buke nibwo bushikana umusiba ku mugezi yes mbona ko byiza byose ubizi so just take this tubitegure buke hama tuja tubikora sibyo sawa sibyo rero
wowe rero humura umere neza byose bigiye kumera neza. sha urankwimba rero turi kumwe